attachez vos ceintures kubera ibintu birakaze cyane. Wewe uriko uradukurikira aho uherereye, urafise umuntu mwakundanye mwahebanye, urafise umugore canke umugabo mwabanye mutakiri kumwe, bamwe twita ba ex. Hariho umuntu wigeze kubaza mutu memes ngo ex gisigura iki? Hari abavuga ngo nyakwigendera. Iyo bishitse ukagira umuntu adasiporta uyo wundi, nibaze ko ikibazo kitaba kiri kuri wewe. Nikiba gifise umu ex, ujya mu gapfa kuko abayumva yuko ari menace kuri kana. Ahubwo wowe ni ukwiye kumwicara ukamubaza ati kubera iki none ibi bintu biriko biragutera ikibazo? Kuko ntunyize ntagira kugirira indege uzoce mu kirere ntimuhure, muzohura tu ko bigena koze muzohura. Kandi nimba umuntu ameze gutyo, menya yuko naho muzohurira mu isoko kandi umuntu mwabanye kuguha yambu ni yambu nibisanzwe. Ibaze rero arakubonye umuhaye yambu yarakubwiye ati sinshengeneye ko muhura, azokubwira ngo mwari mufitanye rande kira tahura afata umwanya wo gukira. Uhebanye n'umuntu iyo akire mwahebanye, je simabona umuntu aza kwirukuma mu ex kandi mwamabaza kuva haro n'ubikina akabaza okay sawa bihere Lindura ukwezi amezi abiri. Aba yibaza ngo bizongoka karafyina. Yehenda we ari kumwe n'undi muko cyangwa n'undi muhungu. Abonye ko uri en couple n'undi muntu mushasha. Acha bigaruka. Ngo bya bindi. Gaharaje wibaza ngo uzondongana amahoro. Rega ari unu wikubwiza ukuri. Nukuri kw'Imana. Ngo ha wibaza ngo je muzondongana amahoro ngo nta couple nimwe muzogira amahoro. Yego. Okay, wowe ducabungukiye. Ibaze. Wowe kuri ivyigitiza ahantu udakenewe. Yo kurondera ubundi muntu nawo muhuze mu macingana uri kuza kwica couple y'undi muntu bibaniye neza kugira wunguki. Ni kakantu tutegeza kuvuga ngo Mwexe ni kumubloka naharenganya ukahaturira bikamera gutyo kandi akabuma byumva gutyo udashobora kubimusiguza kwera ibintu bibaye. Kandi mubihurije ko mwese. Yo yumva merewe neza cyane. Muwe mwana mugonga. Nico gituma Nizo mubagonge turasaba. Mubareke bibere na mubanka mubareke bibere. Yego barahara bahura umwe gacaha ubundi agacariya. Hariho nabimyoza mwisite wo mwisite. Marenya yakunda kimyoza. Akagucira. Yego. Ngo he narakiba kuvugishije ari renganiye nico gituma ukubunye tubabwira ko ivyiyumviro vyacu ari ivy'iwacu bidakuraho ivy'iwanyu niko dushaka ivyiyumviro vyanyu mu makomantere y'ikiganiro. Bonjour, bon après-midi. Tubahaye ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Uyu munsi twagose na FUN&FACT, umugenzi wacu Dacia yafashe indege nk'ibisanzwe umva ari mu mahanga no mu ndwiza asubire agende kandi murabizi ko afise amabanga menshi ajejwe urumva ko aguma hamagagwa n'umufeministe aguma hamagagwa mu manama hirya no hino. Rero umva umunsi mpamvu mutamubona ntagwaye nta nikitacagiye yaragwaye wewe warakomeye gusa yagiye mu bundi buzi nikitaramutsa abakunzi bacu igana niwe baramukije ishusho nivyo tarose babaye ikaze baramukije mumbabarire nukuri nanyagiwe hamubona n'umugibaza ngo muri imisi ntitugowe dufite nyinshi mugabo ibibazo ngoma ndabibwira ibibazo ingo uzohera tu twarabahinyuye twaramaze kuhinyuriza iprobleme n'ama stress araza agashaka kudusaza agaca agenda. Rero ubu tuyemereye gusara azoba tuyabwira ati bibazo urahanda kubonye mugabo menye ko uraza guhera. Niyo mpamvu mbona meme sinanyagiwe nje gukora ikiganiro kandi muraza kuryoherwa. Yambure rero bakunzi bacu nizere ko mumeze neza aho muri abakunzi bacu ndazi ko maze kuba benshi nabage badufasha gupatasha ibiganiro vyacu mwere murabe inkora mutima gose kora kumudufasha gushikana kure ibiganiro vyacu no gushikana kure ubutumwa bwatanga mu biganiro vyacu. Reka rero nikitana abaramutse hama twakire mutumire uyu munsi.
wapenzi watazamaji, mabibi na mabwana, turabaha ikaze, turabaramukije, turabahaye mwiriwe, bivana naho muko muratumviriza, muraturaba muherereye. Hariho n'abatwumviriza batari ko baturaba, hari abatwumviriza batuge ko baja muri dushe bakayimanika, amajwi yacu barayamenyeye. Yego, abaza ati uyu ni naka, uyu ni naka. Uko niko je nanje ndaba film. Ndababoroka. Ufise impano vraiment. Ndababoroka vraiment. Sishobora guhagarika kuyira. Turabaha ikaze rero kandi muri Fun and Fact. Turabagumbiriye. N'umutima mwiza. Yego. Kujya nyene ozi yabivuze. Izo stress, ivyo bibazo mwicaranye navyo. Twese twicaranye navyo. Bifise igihe gito cane. Twarabihinyuye. Biraza bikaca vyijana. Karibu rero bagenzi bahire, tugire dusangire iyi nturire, tugire tubane muri kino kiganiro Fun and Fact y'uyu musi. Okay. Aza kano kari kansovye nako niyumvira ni vendredi heze. Ni cagi kiganiro gitakara canke ni vendredi. Carambabaje cane ki kiganiro vraiment. Twabakoreye ikiganiro kiryoshe. Ivyuma navyo biti twababonye. Nizangorane nyene tubabwira ziraza zikahera tuzogisubiramo. Ikibazo ngo cyaragiye tuzogisubiramo tuzokibaha. Ego. Karibu mutumire wacu. Nakoze guma ikaze. Mutumire wacu mwamubonye. Imana ifashe. Ko ndagerageza gufata ubuseri. Makarme yanje yose nkuko nziya yafashe. Yega nshobora kubica utari. Okay. Wewe kubyakunze. Je nubwoba. Kandi uribuka ko ari ikiganiro kindi wa musi muri groupe y'amaje ngo norenzi kutigeze uvuga uko utavuga cyane. Oya hari abantu mukorana ikiganiro bakakurengera. Narinzi ko ari wo wa mbere mugani kitararengeje. Yo. Je ndatekereje. Nta nakimwe twokumva. Kandi nivyo. Oya je no musanga namwirukanye. Tuzomutumira nagoze Gerard. Tuzomutumira cyane. Turagoye ikaze rero mu kiganiro cyacu Fun and Fact. Turamenyeranye cyane uyu mutumire wacu ku buryo je narinzi ko yaramaze kuza muri Fun and Fact. No namubwiye ngo ni ryambere. Ni ryambere. Ntimwambeshe. Sinzi gito mwa ni ryambere nuko ryambere ngaha. Aha. Widondorera bariko baraturaba, benshi barakuzi, abandi ntibakuzi. Widondore babwire uwo uriwe. Biragoye kwivuga. Nitwa Jiminzi Sabira. Niyo mazina abavyeyi bampaye. Ntajya gatatu mfise urumva ko ndo wakera. Hama umwuga nkora nawo wahisemo kunyita Jiminzi. Umva umuntu byananiye kuvuga nzi Sabira avuga ati yitwa Nzi. Gashaka rabi izina ryanje abagenzi banje nawe unyita Nzi. Sauf ko nikitari kanyita. Jonda kwita Nzi. Ego unyita Nzi. Mbwa abagenzi banje benshi banyita Nzi. Ego. Ukori ninde? Turazi ko bubatse izina Nzi. Ozireka kumentimide. Ukuna muentimide. Unakuna muangalia kasana hivi. Yiko deja timide. Bejeje kuba nkubu uya mfise umupolisi angendaniye hagaze ngaha kuntu ariko arankana agira gutya ayo bashaka yo ndafotora mugasi ibyo nkora byonyene mu bisanzwe nkora bijanye n'amasanamu byose donc video na photo ngaha nini ndi umufotographe naho nkora video usanga ari juste kwandika ama scripts gutanga des idées guhanura abantu ibintu byagucyo bijanye na image. Niko kazi kandi nkora. Mentor muri photography na videography. Nibaza ko abantu bashaka kumenya nyene ibikorwa vyiwe bashobora kuja kuri Instagram ya Nzi. Yitwa Jiminzi. Ni zibiri hariyo Jiminzi Sabira na découvrir vuba nindi narinzi ko follow. Jiminzi Sabira ni ubuzima bwanje jewe n'umuryango hama Jiminzi ni akazi. Bagende kuraba ibikorwa vyawe birateye igomwe sino babesha. Birateye igomwe mbo muzovyivugira noneho muzobiraha muze gushinga inama. Akora ifoto zituma wiyumviye. Ego kabisa.
zifise script nazo nyene nibaza ko muzikora akenshi nyinshi zo nshirako zifise script c'est sûr hariho nashasha muzobona vuba za mudibu ariko ikintu nashaka kugusaba kuri televiziyo kandi ntiwange yego shooting umunsi niyumviriye kugira ubugeni uzoza umfoto kandi uzosaba amafaranga ivyo bintu asabiye kumugaragaro nyishura niyumviriye kugira ubugeni uzomfotore kandi uzomfotore ku buntu nimba service z'ubugeni zose zizoba ziri z'ubuntu naje nzoza ku buntu sawa kuri kandi nzoza narakubwiye ati nize ubuntu ugasanga wowe uzomenya gute ko arashobora kubwira ati nize ubuntu uzobimenya uzohera kwa decor uzohera kwa decor n'ibindi mbaza ari byo bintu bikomeye niyagira decor y'ubuntu hama akatubwira yuko tuza gufungura ibintu byose biri ku buntu kweka intoza naje zo bari gufasha umuryango yaciye bizara mu George ibyo vyihoze ndo kucisha abantu inzara okay oya vraiment abantu bahariye wanyu ntibigera kandi abantu baramaza ba ari wacu he kumutakura areka twese turabizi uyafise henshi yari umutu hariya ni wacu nako ndakubaza ivyo byo kutishira inzara ntahariya bihuriye he zo kutuma urumva hari akantu ko mwisite kadahera no mwisite yagize urubanza tegeza kwemeza aba yasize tegeza gukaraba tegeza gukaraba kweli kibazo nuko ibintu byo kumeza byarani abantu mwisite ni bashaka kwicisha inzara abantu oya ibyo bintu ibyo kusanga bakora vraiment nibaza ko nikitazompa motivation azo mwambwira nkishana inzara za brochette za Samuel okay murazi twibukije yavyemeye ntimugire yavyemeye abasigaye bazokuri nabanye muri imve ko namwe nzobasaba ivya gusa nzi hariho niturinjira mu idonido ry'ikiganiro cy'uyu munsi turacariko turayago tuntu n'utundi hariho amafoto amavideo hariho exposition nabonye y'amafoto yawe kuri statut ego nivya vuba oya nivyo mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze ku bijanye na santé mentale ncenda vyibuka ahubwo bijanye nuko ejo oya twarayirenganya mugabo hariho umuntu akora aka kazi dukora bamubuze abandi bavuga ngo yashaka kwiyahura donc numvise abantu bariko barajija ngo urumva ngo hewe ngo umuntu ngo biki tugeze ku bya santé mentale umaze kubikoreramwo urabitahura nk'ibyo bintu nk'ivyo ko usanga yarabuze babwira ibibazo afise usanga abantu bamujija nk'ivyo batamutahura bivana n'ibyo umuntu acamwo nkuko iryo projet yanje yari yitwa mpanurira umuntu wese afise ibibazo kwivuga kuganiriza abantu kugira ngo yani projet mu mwaka wese uriya mutipe yarabonetse ego yarabonetse ego ari muzima ego ejo baramutoye nivyo baramutoye nta madetail nzi mugaje cyari vyambabaje ntushobora kwibaza okay mwatubonye rero turi batatu nagere mvuge ngo babiri birabura bwabo vraiment ubwirabure burasumbana okay babiri b'abazungu n'umwe yirabura donc jewe yirabura kandi murakwiye kwirukana abandi nkaza ngaha akabaje nzandagirisha imisi yani bikenewe nuko tubirukana turagukeneye uze mu bandi sha karero bitwo twari bane nuru niyo nyemerera umufitanye amabifu nuru mufiki mufaozi none nuru ko ari umu ex nuru umu ex mufuyiki nawe wari umu ex biba byarahetse okay akaci sawa tuzoyivugana okay nuko rero murakoze gufata kano kanya ko kuraba utuntu n'utundi duhejeje kubashikiriza turagiye muri rubrique y'ivya vrai nkuko vyama bimeze rero ku minsi ya gatanu murabizi ko muri fun and fact ni fun hahaha and fact nukuvuga ngo turabigisha turigira hamwe ariko tukiga turiko turaryoherwa
kuko murabizi ko tuciga mu mashure haba harimo ubusiyayo bwinshi ugasanga n'ishuri uriko urajyanka uko urashaka ko amasaha ahera ariko nyene tuza kugira ngo twige turyohewe. Imisi yose rero ya gatanu tuba dufise sujet tuyagako. N'uyu munsi tuje kuyaga kuri sujet kanaka. Attachez vos ceintures kubera ibintu birakaze cyane. Wewe uriko uradukurikira aho uherereye urafise umuntu mwakundanye mwahebanye, urafise umugore canke umugabo mwabanye mutakiri kumwe, bamwe twita ba ex. Hariho umuntu wigeze kubaza mutu memes ngo ex gisigura iki? Hari abavuga ngo nyakwigendera. Bashaka ikindi kintu bavuze n'igiki bashiramo nyine utuntu two gutebura. Umuntu mwahebanye urashoboye kumubwira umuntu mukundana ubu nyene, ni vyiza ko umuntu amubwira abantu bose bagendanye bakundanye basohokanye. Jewe ubu unye ndashobora kuba mfise umuntu, ndashobora kuba nubatse canke ndi muri relation yindi, kwa mfano ni vyiza ko jewe uwo turi kumwe ambwira aba ex biwe bose, canke jewe ni vyiza yuko ndamubwira aba ex biwe bose. Umuti kubera iki? Hose hariho ama avantage hariho n'ama inconvénient. Muti gute? Hariho igihe ntamubwira uwo muntu uwo ari we, nazo namubwira ico habaye ikintu kubera uvuga uti ndabimubwirira iki vyaraheze nta bigihari kandi bishobora kuba vyaranaheze nabi uyo muntu utamudizera utashobora no kumubona mu maso. Mugabo murabizi ibihe birahinduka, ikindi gihe mugahura akabona hariho ukuntu nyene akavuga ati bajya abantu barazinanye bazinanye gute kuko haba hari ibintu vyinshi mushobora kuvugana umuntu ukabona ko hari ikintu kabisa ko abo bantu bataraho nyene badahuye uko. Ariko ikindi naco hari igihe umubwira abo bantu ukawukreye insécurité muri we, hamwe igihe cose aho hantu muzohurira n'uyo muntu mu mutwe wiwe hazoguma hari akantu araza gusangayo naka baraza guhura na naka biza kugenda gutya. Rero uyu munsi tuje kuyaga na Jeminzi. Musigure neza ko nari umuhinga wavyo. Ego si umuhinga, nta buhinga bujamwo. Nta buhinga bujamwo, ni iciyumviro c'umwe wese kidakuraho iciyumviro cawe. Reka ntangure kuri Ozi kwanza. Reka ntangure rero kwa Ozi. Nangira je ntango avuga ati wowe banza wishuze oya je murangaruka ko apesi no uvuga sinorondogora ama ngo nigarukeko. Ozi mugabo biroroshe kuko Ozi bose baba baraho turabamanika umva amarezo yose bazumwe ayo sabaksa babiri gusa je nta numwe mfise nagiriyeko navyo ni vyiza nivyo papa hoje yego okay d'accord nuru twarahari mubare ndagwaye grippe muze ngwa muze kwihangana. Bon jewe kintu bivuga ko nibaza ko umuntu ubanza kuraba umuntu muri kumwe ingena meza. D'abord hari abantu usanga do nature bafite ama insécurité ubwabo, taravuga ngo nikora ko ngumubwiye ibi ashaka no gukaya ibintu intambara ku bintu waracho batari no mu ex. Uwo muntu mu gihe uzi ko ameze uko uri kwimaze kubona no muntu uramwiguka mumenya ashaka kuba ari umuntu uzi ko intambara zivuka ku tuntu duto canke ari umuntu adasuporta ko ubona kwegera umuhungu. Urumva iyo uje kumubwira ati mfise aba ex abana ho gacho nabamubwira ati ni banaka azi ko mushana no guhura umunsi no windi bazi ko bitari bidakenewe. Me mu gihe ari umuntu ubona ko ari umuntu arakwizeye yarazi ko ubuntu byarashitse ni kahise kawe
kandi kahise akaba ari kahise umuntu aca mu bintu vyinshi mu buto umuntu ashobora guca no mu bintu warashima muri kahise katari ka kera mugabo umuntu agahinduka uvuga ati je nimba ndi kumwe nawe ntibisigura ko nta kumbwira ko wagendanye n'abandi bantu byo ntera ingorane umuntu kwimubwira hako abimenyera ku bandi bantu mu gihe ari wa muntu yagutuntu twose azi wewe d'abord vyiwe yarabikubwiye hama nawe urabizi ko hari ibisho byashobora byarakubaye kandi uzi ko bimubwiye atake vyotera uri yuko aza kuvyumvira ku bandi bantu kubera ko nkatwe ho urazi ko uri ku mayeka ashobora kuza akabibwirwa n'abana cyangwa n'abanaka kumva ati waragendanye na naka cyari mwagendanye gute vyagenze gute ari ibintu uzi kutegeza bimubwira yabaze ko byoshobora kuba sinzi somehow mengo ntumwizeye somehow mengo ntushaka amenya ibintu vyawe vyose audio mu gihe hari ibintu nyine byose twibikira avuga ati n'ivyo wanje nta n'undi muntu bikene ko tubisangira nawe mugabo ibintu nk'ivyo uvuga ati naragerageje nanaka imbere ko duhura wewe ati naragerageje ko gipase ko nagari karagerageza ni karagerageza exercice ntumenya ati ubu wanje ni inde imyimenyerezo ushobora guhura n'uwo waragerageje nka 10 ugasanga bayi wa 11 bigaca bimatching urumva rero nibaza ko je bivana wanze kora d'abord umuntu muri kumwe nimba uwo muntu muri kumwe uzi ko nawe mubwira bizotera ingorane hagati yanyu kandi udakeneye ko ingorane hagati yanyu ntibikenewe ko abimenya ntibikenewe ko amenya ati naka nkanje mfise abana kuvuga ati ni ibintu usanga kuvuga abo twavyara kuko abona nyene ko hariho umuntu mwagendanye abona ibisanga ubwo abandi vuga ati na wewe rero nivyo urafise aba ex yego kubera urazi hariho no mutumimsi ngo mutavyaranye na mu ex ahari ntawe uhari urumva abonye ni bon urumva nyene barazi bari officiel abo bari officiel okay hari abandi abona abanyegeza hari abandi illegal unofficial abo ni abantu nyene baragerageje kingize kavuga ati wapi naho uri kuragerageza sano match pa wonye umva ntibikene kuza kuvuga ati ngunaka indwi ziri mwakundanye hege indwi zibiri cyangwa kwezi kumwe ariko urumva nkuyo nawe ozi muciye muhura muri kumwe na wa wundi wawe n'umugenzi n'umubro akacavuga wenyine akavuga ati nturi umu ex we akavuga ngo nturi umu ex none aranyemeza ko n'umu ku nguvu abantu ubona ko icuka gishobora kuza kwawe na ntutse wapi kweli c'est das mushaja bararambaye nzi urafise umu ex aba ex je ndabafise kweli ndabafise kabisa umu actuel araza aba ex arabazi mugabo sinabamubwiye ngo yarambajije ngo oya reka kwanza duhere ku ijambo ex cyo bisigura ex nibaza ko gisigura ari ijambo ry'ikilatini rivuga ngo ex ni ordo ikintu kitakiri chaba expire sivyo expired rero nibaza yuko kugira aba ex no kubavuga bivana n'umuntu sivyo ushobora kuba ari umuntu wowe ushatse kubimubwira ushobora kuba ari wabikubajije muga twumvikana imbere yo gukundana n'umuntu murabanza kuba abagenzi ubugenzi bwanyu utabaza ivyo bibazo ukaza kubibaza mukundana kubera ko uza gushavura roko yabaye mugenzi uraza ubuzima bwiwe muga ntiwoshuja gushavura kuko mukundanye ukaza kubimubaza ngo kugira ngo mwamenyane abantu nzi bakundana batabaye bagenzi iyo ni version imwe ushobora no kuba ubundi mwafatanye ntuzukuru mwafatanye bafatana kwinshi abantu turi bagenzi après muri relation yawe yumvira kumwe kavuga ati okay imbere yuko tumenyana ngoma ndakubwire ujya mu urafise igituma bimubwiye kwera ari gihe ugira umu ex w'ivide ya mbere ibaho wa wundi akubuza amahoro atemera ko mwahebanye abantu bose mukundana aguma abatera akavurumaye donc bivana no relation rimwe muga je nibaza yuko relation birakeneye ko kumubwira hakiri kare birakeneye ko bimubwira kuko mugabo nibaza ko naho tuvuga ngo birakenewe mwabaye abagenzi abaramenye situation yawe nkawe dufate par exemple abaravuga ati ozi arafise umwana donc abaramenye papa w'umwana atiri warakubwira ngo umu ex wawe ngo niyinde ngo fisa aba ex bangahe ntibikenewe turi abantu bakuze urabimenya hari n'igihe muhura mu kabare ukavuga ati
mukaramukanya mugatwenga no umuntu hama mukagenda kwicara kuri tara mugira tujye mu ex wanje n'ibintu bisanzwe nta kiba kibaye urumva ni bya bintu twavuga kakajama akonyene nzira mu gihe mutabiyaze mutigeze muvugana kuko kumbure kubera inyifato yiwe canke kubera umuzi canke kubera atavyo mushaka kuyaga ivyo vy'aba ex jewe ntari bumuyagire ngo Jeff aba ex aba nawe atari bunyagire kubera tubona yuko atacu bitumari ivyo bintu importance twobiha birakenewe yuko duhuriye nk'ahantu ndabaramukije yange groupe de gens iri ngaho turi kumwe nawe tuciye tuja kwicara twege hage birakenewe ko ndambwira ngo muri bajya harimo umu ex nibaza yuko abantu bakundana bababwizanya ukuri tureke kweshanya tubwizanya ukuri ukeneye kumenya ati ni kujya duhura n'umuntu kumukaramukanya ati bya n'umukuzine kumubwira ati bya n'umu ex wanje no nibaza kuri bamwe hajewe ntaco bintwaye kubimubwira kuko nejo tuzosubira duhure ejo tuzosangira hako uzubona yicomoye hari abantu bicomora ukazobona araje kukubwira gutya ngo urazi yuko umugore wari umu ex wanje donc hako bimera gutyo nibaza yuko wowe mubwira hakiri kare yego hari n'igihe biza ukabikubwira ugashubaza umuntu mukundana ukamubwira ati kumbe ntuze mwaragendanye biri ibintu bisanzwe ni kakantu nyene twavuga n'umu ex n'uwakera sibi nta kibanza gifise n'ukuri ntibakwiye gutera ubwoba kubera agutera ubwoba kubera ko wumva iyo insécurité muri we wari wakara umuntu wakera d'abord ukwiye kugira sentiment yuko yarahomvye kweri yarahombye canke abavuga uti sha naragupapuye kweri hari igihe ugira umu ex n'ukuri bangombwa naho atamuvuga ati akumbure ugasanga aranamunsi cyangwa barazinanye tihajya ntuze urazi ko twagendanye kugira ngo mubwire bisanga vyiwe kuko ubu we dufise ibintu byinshi tugendana telefone telefone cancan ukabona umuntu ariko aragutelefona iminsi yose uramukupirako ashaka kwimvira ati uyu muntu aguma kupirako ninde nimba waramubwiye uyo muntu hari n'igihe gutoza solution kuba uyo muntu adasubira kukuderanja kugira ati none kata ntuze mufitanye mu bloquer canke mwihoze n'ibintu bisanzwe from mushire muri archive okay iyo ni point de vue yabo hanyuma rero tugaruke ku bantu nabo bafata ukuntu kubera nukuri umuntu wese akwiye gutahura ko cambu cahozi harabaho imyimenyerezo umuntu araca muri ibi akakundana naba bakavana kubera imvo izi canke ziriya wanashaka hariho n'abavyumvikana ati twege tubihagarikire ngaho ntibipasa nk'abo bantu urumva barabihagaritse mugabo ubugenzi nibuzohera bavanye nabi banazinanye nabi ego niyo bahure jo bazoramukanya urumva mugabo hariho amakouple nzi avuga ati umviriza n'umu ex wawe nta na yambu nta na message nta kintu na kimwe nkeneye kubona muri ivyo bintu ubivuga kwiki ivyo rero bivana n'ukuntu gwabanye n'umuntu mwahora mukundana canke mwavanye canke ibiteragira kuri uwo muntu mushasha sivyo je nibaza ko ari kubitera kubera iki mbe dutegereza kuvana nabi n'umuntu dukundana ndamubwira ati urumva ntibigicamwo mukumvikana mwakagenda wundi akagenda turakuze hama mwahura mukaramukanya ni sawa uraze neza ukagenda rero iyo bishitse ukagira umuntu adasiporta uyo wundi nibaza ko ikibazo kitaba kiri kuri wewe ntikiba gifise umu ex ujya mu gapfa kuko abayumva yuko ari menace kuri kana ahubwo wowe ni ukwiye kumwicara ukamubaza ati kubera iki none ibi bintu biriko biragutera ikibazo kuko ntunyize ntagira kugirira indege uzoce mu kirere ntimuhure muzohura tu ko bigena koze muzohura kandi nimba umuntu ameze gutyo menya yuko naho muzohurira mu isoko kandi umuntu mwabanye kuguha yambu ni yambu nibisanzwe ibaze rero arakubonye umuhaye yambu yarakubwiye ati sinkeneye ko muhura azokubwira ngo mwari mufitanye rande nico gituma umuntu ategeza gutegura umuntu bakundana
agatahura ko umu ex ari umu ex bahuye bashobora kuramukanya ari umuntu nk'abandi ahubwo atakiri mu buzima bwiwe kuko dupare par exemple ntiyobwira uwe afise papa w'umwana bafitaniye umwana ngo ntimuze musubira kuvugana umwana azokenera kubona papa wiwe azokenera no kuza muhira abaramutse amagenda banahahurire aje gutora umwana wiwe yego canka aciye kumutora none kubera tubigira intambara umu ex n'umu ex no wakera ahubwo wewe ufise ico kibanza kibemwo neza ugiprofite uryoherwe ego ntushaka ko umu ex rwana rero kutashaka umu ex okay impanuro za gusa tuguma tubasunikira rwanira kutaba uwo mu ex rwanira kugumana ikibanza ufise rwanira kuguma bose ubereka yuko n'uyu wawe ni wewe wamutahiye uravyumva hanyuma tugaruke rero naho kuba ex badashobotse wavuze uti hariho umu ex vraiment akwizirika akavuga ati couple yose uzojamo nzoyivyonga nzobitoba pe nzoyivyonga nzokwagiriza ibiki n'ibiki uvuge kuri abo hanyuma ucuza ku bantu rero bagumana ubucuti n'aba ex burenze bushobora gutera ingorane muri couple barimo kuko turabaza abantu baba ex kadahera barashobora kuba vyaranse bari kumwe mugabo bakagumana akantu bakaguma bakundana barafitaniye aga faible jewe no kuri reka mpera kuri abo nyene kuko kugira aba ex mwumvikana jewe aba ex banje turavugana bose bamwe naragiye no mu manza zabo abandi turasangira turahura n'abagenzi pe ntaco twapfuye twovuga ngo twarabigize intambara bivuga yuko nuwo turi kumwe abonye ko twicaranye d'abord nije ntangura kumubwira ati no musi nicaranye na kanaka twasangiye sivyo muri babiri na oya babira bari rendez-vous y'ibindi bintu yo bari inama urumva mu ex ntidushobora kuza gufatana rendez-vous itari professionnel peut-être agiye ku makazi kuko par exemple niyo makazi ka mariage mvuge ngo ntayo nkora ko ndi umufotographe ntayo nkora noja kumufotographe ngo ko ari umu ex cyangwa ngo nkaya mami msifotore na ayo mafaranga ngiye gukorera kandi vraiment nibaza ko yonyizera kuko aranze kurusha abandi sivyo rero abo jewe kubganje nta kibazo bontera jewe niko no kwibaza nta kibazo bugutera kuko twabivuze kare nabantu mwabanye kuba rero mufitaniye ubugenzi mutavanye mwiciraniye abantu mutageze iki guhura mukavugana ati ni sawa ni bo mugatwengeranira umeze neza mugatera agakuru gato akabandanya canka afise ikibazo akagusaba yuko ubufasha ntaco bitwaye sivyo par contre ikibazo kiri kuri babandi bafise ikibazo niko kiri batavana ngo bavane ashaka imisi yose kubwira ngo udagukumbuye uri hehe ndashaka yuko nze kuraba ukumva ko ariko arakujana muri vya bindi ashaka kuguma muri bijya ashaka kubaza ngo none nk'utwapfuye iki urumva ugarutse muri bishasha ariko wowe twarabivuyemo abo rero nibo bagoye kujera abo baragoye kujera pe kuko nuvuga ryari bagutera igitero ashobora no kuza muri restaurant n'uwo muri kuma mushasha akabana namenaguye ibintu ari abantu bameze gutyo cyangwa hengera ugire mariage akagatangura kurunkira amafuta ya kera yiwanyu hari abantu mwahanye utuntu turi intime ugasanga atanga kubigaragaza abo baragoye nta numwe bavuga ngo solution yabo ni iyi impanuro basi kuko hari umuntu ariko araturaba ameze gutyo hari umuntu ariko araturaba ameze uko yanse kurekura umukobwa kanaka cyangwa umukobwa kanaka yanse kurekura umuhungu kanaka impanuro ni kwiyakira ukamenya yuko ubwo buzima bagukuyemo pe yakire urondera uwundi mu bihuza kuko nico uri kurakora kiri mu byo bakwankiye kuko nico uri kurakora kiri mu byo bakwankiye kwimadika yes nivyo ni kubaza yuko utegeza gukura naho wowe ushaka kurekipera umu ex wawe birafise ikuntu bijamwo ni gwa rukundo bwa bugenzi byamakosa yagutora akabona ko atakwifise peut-être niyavana no bari kumwe akaba nawe yahisemo ku ex urashaka kumunekipera hari abantu basura n'aba ex barahari mugabe ibintu byo kuzana amahoro kureka umuntu ntasinzire kakubloka n'ahafise ikibazo ari uwo muntu yari yizeye ushobora kuza kumutabara kuko par exemple ozi ashobora kugwana mu ijoro akaba umuntu azi yuko aba hafi yiwe dufate ari wa mu ex wiwe ntazohamagara Jimmy aba kure yiwe
arinde kuva hari afise umuntu ari mu hafi yo mutabara avuga ati nagwaye urashobora kuza kuntwara kwa muganga umuntu ari hafi nindi ni wa mu ex iyo bibaze kwigwa kubana nawe n'umuntu gushika hamwe hamagara uwundi muntu aloke wewe uri umuntu wa hafi abararemba kandi wowe wari hagufi nibaza yuko kubana neza bihera kuri wewe banzure wowe yakire urondere ibindi ubamwo urondere uwundi canke nimba utarashobora kumwibagira uraba ukuntu bigira pe mugabo banze umuha amahoro nko kumuha amahoro biramwereka yuko wakuze waheve vya bindi mugabo apana harcèlement akantu reka wakuze hari abantu batagakunda kukumva ashavuga ati je rumva kunyita umwana ari ikintu twama twita ngo gukura tukaca tucita mu vy'umunyamyaka umuntu arakora mu vyiyumviro n'umuntu arakora mu araba mutoyi mu myaka akuze mu vyiyumviro simaka ngo umwana ivyo bintu rero je reka ndabagira ikintu kimwe ikintu novuga kumenga wari wumiwe kwa kundi uriko akora major nzi reka bivuga neza vraiment umwe uhoro wumviriza major ndikurumviza aho usanga buzana amahoro uyu sinshobora je kwihambikira ku muntu ivyo mbona vyanse abashaka bari benshi akansura heba abashaka reka ndabagira ikintu kimwe umuntu nimba afite nigabwe kuri ico nikitavuze ko abantu bavana ntibavane ugasanga urageze mariage utavanye neza na wa mu ex wawe d'abord nubanze uyumvire wa muntu muri kumwe winjire mu buzima bwiwe utaravana na wa wundi uje kumubuza amahoro uje kumugira trio genre yinjira muri couple yanyu nuga mu ex wanyu kandi we yaziga kwa couple muri couple we wamusanze hano yifitiye amahoro avuga ati ndaronse umukunzi tugira turushinge tubane hanyuma azanga ari karagwana na wa mu ex wawe vyase ko nawe uheba sero bibaza ko vyoroshe ko mu ex wawe nkuko aravuga nzi ari toxic canka goye mugabo uzi ko uri stick ku mugabo canka ku mugore wawe murafashana kugwana na wa mu ex wawe mugabo mu gihe nawe uri kuramugora ubwo umusubira imaho wavuye niba biyumvira kuba abantu bari kumwe umuntu niba vyaranse ko couple yanyu bandanye nuko nyene vyanse ntibizokunda mu nyuma waramaze kurongwa canke waramaze kugirana uzosubirayo bisubira vyanke kandi wumve kuri kurabaza undi muntu donc nibaze ko umuntu nimba mwavanye sezera nko kuzera kwivuga vyanse mukarabe wumve ko imbere mutora n'undi muntu mudoshobora guhuza agakunda uko kuntu umeze mukabana mu mahoro ori yuko muzana ama histoire y'aba ex y'amavuga abantu baciye banka ko abantu bose ko abantu babasaba kubona n'aba ex ugati ngo wakaciye ntihacugwa ugati maybe n'abantu babaye uko babigize fosino hari abantu mushobora guhebana mugahebana neza kaguma muri abagenzi mugafashanya mu buzima je namaze kuvugwa n'umu ex ngo ndemvye nkuko nzereka arabivuga namutelefona ati nkwari kwa ndameze nabi araza kwa muganga nzi waciye wibu nyana rikabivuga neza just sinaho abantu bagira ntambara n'aba ex sibara kugira yari aba ex uwo muntu kura calme yawe ushaka kumuhindura no adashobotse nurahura n'aba ex badakomeye neza mu mutwe uravyumva urashobora wo kugerageza ukaba kari urumva ukagerageza ukaba kari kubloka siyo solution agatekereza uwo gatekereza je nimaza ko kubloka atari solution acha musaga muhera no kubera iki mutu avuga ati ni sawa eka tuzohura aha twicare tuyage kuko nibaza ko kuyaga birakiza reka tubwishanye kuri mushobora kuyaga abantu banayaga ego muvanye nyuma yindi ukamengo ni sawa agiye kumvise muvanye nyuma yindi muvanye yavyanditse osi nibaza yuko ariyo n'amakouple usanga uvuye muri relation ugiye mu yindi ukamenga ni itaruzimije hamwe wakijirindi ivyo biragoye ko umuntu mwakundana yagukunda cyane abitahura ibintu cyose gira ukuntu gikogwa n'umuntu mushasha azoja kugira yama scandale kubera ko wari kumuna avugana n'umu ex kubera iki ntiyabaye mu buzima bwawe amumenye wa muntu kunameze kuko dufate nko uravanya na Ozi reka mvuge Nikita twavuze cyane turavanya na Nikita tuvanye na Nikita arafashe ndafashe umwanya yuko jewe duhuye tugendana dusangira muri restaurant dutera inkuru tuja kuramutsa abagenzi biwe bakamubaza twatubazo tukamenya yuko kanaka yari mu ex wiwe nkamwakira nikazuze kuza mu nyuma kabe kamunyankira kuko reka ndagutera inkuru kenshi iyo umuntu akubwiye ko mu ex wawe ugira kamunyankira mutari bwamenyane uramwevita aho muhuye ukagira gutya mugabo iyo umuntu muhuye mukaba bagenzi hanyuma mukamenya ko ari mu ex mukopina wawe ubugenzi bwanyu ntibuhera
kuko muba mwarabagenzi deje none mwofiki no mugabo urazimije itara wakijirindi none wa muntu wakera ushaka guhebe gute abihebe gute ega wa kubivamo naho urumva ko ni process abanza kugira no gukira tahura afata umwanya wo gukira uhebanye n'umuntu iyo akire mwahebanye je simabona umuntu aza kwirukuma mu ex cyangwa amabaza kuva haro n'ubikina akabaza okay sawa bihere rindira ukwezi amezi abiri aba yibaza ngo bizongoka karafyina yihenda we n'undi muko cyangwa n'undi muhungu abonye ko uri en couple n'undi muntu mushasha acabigaruka bya bindi ngaharaje wibaza ngo uzondongana amahoro rega hari umuntu wikubwiza ukuri nukuri kw'Imana ngo hawe wibaza ngo je muzondongana amahoro ngo nta couple nimwe muzogira amahoro yego okay wowe ducabungukiye ibaze wowe kuri ivyigitiza ahantu udakenewe yo kurondera uwundi muntu nawe muhuze mu macingana uri kuza kwica couple y'undi muntu bibaniye neza kugira wungukiye ni ka kantu tutegeza kuvuga ngo ikunde sivyo ko wa mu ex wahevye wewe waronse wewe ujya hebwe atamuntu afise yo kwikunda nawe yoronka uwundi kuko baberanya canke bahuza ubwo akenshi usanga abantu bapfa kudahuza usanga bapfa kudahuza ikintu canke kiriya pero dusanga ntibapfuye n'ikintu kinini bapfuye ikintu gito cyane hari n'igihe usanga uyo muntu nyene uhevye mupfuye mu ex sivyo ugasanga mupfuye mu ex kubera uvugana kanaka tufate par exemple je ndakundana na Ozi arafise umwana si support papa ujya mwana ugasanga turabipfuye ndamuhevye Ozi atari n'urukundo atana kimwe gihari ndamuhevye mugabo uyo muntu agashiza garuka kugira amaskandari yaramaze kuronka umukunda agakunda n'umwana agakunda na papa umwana akavuga ati ni sawa yaheza akanamubaza bagahana n'amanimero ya telefone bakaba ubuzima busanzwe bakaba bagenzi akavuga ati ndakuzaniye umwana akaba ari bagabo byumva mu kabare Diamond na mugore waza na mugabo waza tuzobyumva mu kabare abantu banabivuga ni we yabyaranye na madame ugasanga ni sawa boss kuri nga ibintu byagoye ni mu ukunda amahoro abantu buri bakunda amahoro dufite ibibazo bacabaza kubikira ibindi bibazo why hari abantu bitera ibibazo ubundi birizana mugabo hari abandi bantu bavyizanira bavyironderera akabizana mu buzima bwabo ari ikindi kintu nashaka kuvuga ni kuba bikijya bavuze cyo ama couple genre usanga bana n'umugabo adasupport kuvugana n'aba ex baca nkufise umugabo adasupport kuvugana n'aba ex ba jewe sintahura ukuntu ubabazwa n'umuntu twavanye kandi uwo muntu ushaka kuba navanye n'uwo muntu tutavanye nawe kandi je nibanira neza n'abantu vuga ati uyu muntu twaravanye mugabo d'abord ibyo mwanya twamaranye yambereye umuntu w'ikimazi nuko nyine vyanse ko genre relation amoureuse mugabo akabaho sigara relation iri amicale mais wa muntu tubanye nahise ngo tungombere umugabo ugasanga ari karambuza amahoro wenyene kumbuza abantu bogira ikintu bamariye mu buzima kuko umuntu umenye hano muhurira sivyo reka tuvuge kandi basanga sivyo hari gihe nawe we ubudashobotse ugasanga we yarabaye mugenzi wawe murakundana arakuzi pe uwo mwese wawe ego uyo muri kumwe arakuzi kuko mu buzima bwawe yarabaye umugenzi wawe arakuzi yuko imbere yiwe umu ex wo kurujya disons que iyo arika gute we ubu basige mu rukundo rwawe disons ko iyo arika atacaha yadufashe ka iyo ni ka imwe sivyo iyo irumvikana kubera ko arazi umugore we babana amuzi badashobotse mugamugena ariko ngo umugore urazi ko atekanye ari ni wowe nyene afise ni wowe yizeye mugavuga ati nta nubwo n'abakisi baje ntibanabonana baravugana bisanzwe bagize ikintu kibaye mu buzima bagafashanya ko nyene mukumva ko nivyo ntavyo akeneye ntakena kumubona mu telefone yawe ahubwo afata telefone akaba ari amwiblokera wowe ntamubloki akamwiblokera jewe ikintu namamvuga iyo ko waruvuze woga nzi ivyo birumvikana uwo mutipe nemba yarakuzi ko wewe hari ikintu ariko usanzwe umeze ko aba ex bawe mutigera muvana ngo muhebane niwe wo kutangura kubikubwira mugifatana ahubwira ati urabona ibintu mwapfuye n'ujya mwapfuye mu ex rero sinshaka kunagenderanire nimwe ugiranira aho onye mugatangura mubizi oya niyo migenderane nimwe jewe iryo jambo sindagiye oya ku mukobwa aguma yija nayo kubivuga nti nibohera ku mu ex niyambubaye aho no bimubuza vraiment oya kwibohera ni kimwe mugakuramukanya n'ikindi je sirumva ukuntu wobuza umuntu ngo ntazaramukanya na naka ya no gukirwa ahantu rudakenewe hejuru
ni ego Yeah. complexe nibaze ko ari complexe itasanzwe frame n'ama insecurity udakenewe muga ibi bintu Ozi ariko aravuga jewe n'ukuri hari igihe wewe nyene aba ari wewe kibazo kubera nakubwiye umuntu araza mu buzima bwawe akakwiga akakumenya igihe rero wewe uzi yuko udashobotse kandi bimaze kugushikira ku bandi ex nibaza yuko ari wewe wo gutora solution nanje nakubwiye ati ivyo ika imeze uko onye nanje n'umugabo na mutahura uwo mugabo ego uramutahura kabisa je ndiko mvuga muri ka ubizi ko d'abord nkatwe tuba twibereye busy mu buzima nta nugara mu mwanya wo kubana n'abagisha ngo muramukanye muga birashitse murahuye nkuko yavuze mu kabare muraramukanye ejo arabizi ko ari mu ex wawe agasanga aciye ipfa kora ko abonyera uramukije umuntu mu ex wawe ntiherebwa we n'umunsi muhuye cyangwa mugiye gusangira juste ko murahuye ntimwavanye nabi ntimurabansi muramukanye cyangwa mwose arabandanyije me biciye biba induru y'indwi yose nibaza ko bivana n'abantu byose ni cya bintu twama tuvuga ubu buzima tubayemo twama duhura n'abantu batandukanye kuko ugasanga Nikita uramuzi umu ex we ukuntu babanye muga mu mutwe wawe ushaka ubona yuko wa mu ex wa Nikita ari we wiwawe sivyo dufate par exemple uyu muntu mukundana nawe yarabaye muri relation umu ex we warazi ukuntu babanye ashaka kubishira iwawe donc uyishushanije muri relation yindi ushaka kuyizana muri wawe sivyo uko naho rabiri reka ndagusubiriremo okay ukuntu bimeze ni uyo muntu nawe muhuye ntaba koretse ava mu ijuru nawe narafise aba ex bi yego yara mu kibano araza abantu bafise aba ex uyo muntu rero wa mu ex wa kana kadashobotse agiye muri relation ya wa muntu w'umumarayika kanaka ntashobora kwemera yuko wewe uri marayika akubona mu ya relation yindi Chaque relation est unique. Relation yawe ahubwo ne ukwiye kwiga ati relation. Ni en fait n'umuntu azana ibikomere byo muri relation ziwiwe zaheze. Akayizana muri couple cyangwa ivyo yumvise kuri banaka. Yumvise kanaka. Akayizana muri couple ari Nikita ntameze nka je, just meze nka Nikita. Nawe ntumeze nka ntameze nka we, umuntu wese ameze. Niyo bana niyo mvuga navyo ati ubanza kwiga uwo muntu muri kumwe ameze gute. Ni muntu ki. Non plus je sinzi yuko ni amahoro uri umugore. Je nibaza ko hozima ko turakora iganira abantu abagabo n'abagabo bakora vyumva mu gihe uko ufite umugabo nawe nyene ameze uko afite ivyo bibazo umukundo uzi gushaka kumamahoro bikunda ko abayex babegera kure begere kure nta kundi urumva mugabo mu gihe uzi ko ari umuntu ashobora gutahura mushaka kuyaga mutekanya agatahura ati bega nubwo bafite iryo zina ngo n'umuex ntari bijya nta kibazo nta mahoro bazokubuza mu buzima bwawe abantu nk'abandi ntibazokwinjira mu rugo rwawe bafite ingo zabo nabo nyene bibareho neza ni juste ko mwaragendanya kana gato y'amabira nka muravana sivyo muga mu gihe uzi ko amata bitahura okay it's fine nta kundi gorogora amatwushikamo ihangane ariko navyo biba bikenewe ko ibyo kuvugana abikubwira kuko hariho arashobora kubiguhora canke mugabipfa atakintu kimwe wewe warunazi atakintu kimwe wewe warunazi ukazona ariko arabuda ariko cyo kubwira ivyo byo ntituvyemera kubuda ntibibamo muri relation abagabo babuda kandi barahari naje niko nari meze kera barahari mugabo utarakura yes ifo kuvuga gukura nakujije n'uwo dukundana ubu niwe ambwira ati none ushavuje niki sibyo zoturika ushavuje niki mbwira ikibazo ufise niko kuje umuntu nakuje umuntu avuze ngo umunsi wose ari gihe ushobora kubuda nawe gacabuda mugabo nibaza yuko hariho umuntu umaze iminsi bitembera ngo kirazira ngo kurara ushavuriye umuntu mukundana kuba ejo mu gatondo ushobora kubukundi nibaza yuko inyishu yavyo ni communication kuvugana ati jewe ujya muntu n'umu ex sibyo simpaka uyimubwire ngo ududure ngo kubera ngo desize umunsi ngo jewe ngo turakundana cyo ndakubwira gutya nakundanye n'abantu 10 uwa mbere yitwa gutya abavyeyi bawe n'aba ako kazi kabakagoye ngo kwiha umunsi wose je nibaza yuko uwo muntu ahubwo aje mu buzima bwawe niwe ukwiga akukwiga akamenya ubuzima wabayemwo akamenya uwo mu ex wawe ukuntu yagufata nimba hariho nka Nikita urashobora gusanga ngaba mutwika amakofi ugasanga wewe ubayeho nk'inka n'imirima urumva hama hebana ukamenya ko ex yamukubita wewe uje nawe ugashugira iki umenye ukuntu wirinda ivyo bintu byose byamubaye ivuye yuko
umenya yuko umuntu mukundana yahora muri relation par exemple toxique umenya yuko umurinda par exemple kumukankamira urumva kuko bisha bigaruka bya bindi nyene akubona nka wa mu ex hamuka kivira none kubera iki navuye hajya nkaja handi mugabo wamwize ukamumenya genda uramubaza iki kintu nzi yavuze nico birakenewe ko bamenyana amenya nimiburi buri ego urashobora kutavuga aba ex bawe mugako même relation wahoramwo ukayivuga ikitagenze neza ukakivuga akumva ico wanka kwibariza kubera ko ashaka kumenya ibyo wahoramo bimeze amenya aho azokwirinda hatazokora hababaza nje nibaze ko babikenewe kwini byose biva mu kiyago biva mu kiyago osi biva n'ukuntu mubanye cyangwa mwamenyanye n'umuntu mukundana kuko hari umuntu mukundana jewe personnellement nta muntu mbaza ngo mu ex wawe ninde sinigira amenya ngo mu ex wawe ninde gusa je dufatanye ukambaza ndabakubwira pe kuko jewe nama ndi muri relation yakumuriro abantu bose baba bizi ndaguposta ibintu by'amabiri uko nyene ubwo ugasanga wewe ugasanga abantu je ndahuye nawe arambwiye ko ari umu ex afitarinze ugasanga n'uyo mu ex we n'umugenzi wanje sibyo ndabahakarora jewe ndafise umu ex umuntu dukundana ari umugenzi wanje cyane n'umugenzi pe kandi ntitwavuga ngo niwe yaduhuje oya turabagenzi kandi ntaco bapfuye nawe nyene naho bohura basohokanye wowe uri umugenzi wiwe je n'umugenzi wiwe basohokanye oya relation yacu ni yakera vraiment ntavyo nomenya ko namumenya heze nk'imyaka 8 cyangwa dukundana nara farasanzi waze badina kenga ninjana oya you want tureka turiko tuvuga aba ex je namwe tuzogira my John ngo je na ex muri iyo relation ntihabayemwo kamunyankire mugabo hari gihe umenya ex w'umuntu mwahora mukunda bada nko nkamenya yuko ex wa ozi bakundana je dufatanye ni kamunyankire umubonye ura namwe evita avuga ati yarababaje umukunzi wanje kandi biratawuritse none nawe yarababaje umukunzi wawe urunze ati afise defukana haka nzi ahanini nukuri kw'Imana ntimubabazwa ngo ni kubera ngo yababaje umukunzi wawe ahubwo ubabazwa no kuntu ico kibanza yakigutanzemo oya sinibaza ubabazwa n'ibintu yabayemwo iyo umenya umu ex kandi wamutahiye final ahubwo buryohewe ko iyo umenya umu ex iyo ozi final mari wamutahiye avuga ati none kubera iki vraiment jewe atabaye wiwanje kuva ijyambere nanje ndamubaza wari uri he mbere ko mpurana n'uyu namwumvize rashaka kuja akaja muri vyinshi ivyo nakimwe cyabisha ivyo tubyihoza wari kuraje bahehe ibivana no kuntu mwahuye ni ibintu byinshi vraiment jewe umu ex jewe nihereye ko namwe ndabizi benshi muri komeze nawe ni komeze aba ex n'abagenzi bawe sivyo nimwohura ngo turire hano ahura umwe agacaha undi agacaha nta na yamba bazogira my John reka tabumvise wari my John ayahoze ibyihoze ivyuwe nibanga mabanga ya paroisse sinabanga ibyo ex mwavyumvise jewe nivyo nzi ati ça suffit nahanga ngejeje ndabike banuye buragira zimye ziri sawa meze neza bakomera amazi oya je namazi ubwoba bwaheze ubwoba bwaheze ugeje kuvuga wifuza gute dabo ubwaheze nakubwiye ndi kubona nikita ndamubwiye twavuze imbere yuko dutanga iganira ndi kubona nikita kubera tumenyeranye cyane ducokozanye ufitanye umwana papa holi yaramugiriye shooting ya grave sha okay twaje no kuvuga na twebwe oya ntiharagera twoheza twoheza jewe kintu novuga sinibaza ko intambara z'aba ex zikenewe ntizikenewe kuri hari intambara nyinshi turwana no kwisuzuguza intambara z'aba ex ntizikenewe kabisa reka mbire n'ikidikira aba ex namwe reka mbanze mbaze ikibazo kwanza yisije yazanye Dacia kuko Dacia tumuburaba afise ikibazo afise umu ex afise umu ex amere nabi arafise umu ex hari undi vuba yahuye na Yive aca mugira ngo ni sawa muje umu ex wa Dacia
kabare ivi nyene ramuraje shashikabwira dada nawe no ex wawe ejo nariko ndasangira no ex wawe aje nagira mvuga ko bimaze kunshikira mugabo Dacia turakuvutse gusa abo bantu nabo abo ni babandi vraiment ubije kubimubwira ibazi uwo mu ex uri kuravuga si humusanze ari usanga rero uwo mu ex ari uwo muri primaire Ndero twese tubazi jare akumvishe ko ujya mugore wa office nije namutanguye like ibazi uri siri ko muri tibia yawe muri tibia hameze ibintu bimeze neza uyo birasari mbwa Dacia nimbaraza nyisije umu ex we avyumva ukuri kose ni wamubangamiye Dacia uramubangamiye Dacia umviza kandi nivyo tukubwire wa mu ex wa Dacia ntushobora gusanga ahantu umuntu w'umushinga ntahe twubaha nka Yves ariko arafata akantu yifashe neza akantu yiguriye none iyo gutuza kumubwira ivyo bintu mwari mufitaniye gahunda ico kiyago cari à l'ordre du jour oya nawe ibintu vy'umugabo nta mugabo ameze nk'uko none iyo uvuze ati genda umugenzi wa Dacia vyonyene ntibiba bikwiye hama wa wundi Dacia akamuga nahuye n'umugenzi wawe yitwa naka Dacia akajuja ko ariho bikenewe ko kubwira ko ari umu ex erega hariho n'aba ex batemegwa hari umu ex ariko arishira mu kibanza kitari gwiwe nta n'ikibanza c'umu ex ufise kuko hariho umu ex umuntu yemanga akavuga ati je ndafise vraiment umu ex hariho rero udafise n'ico kibanza rero bubanza uhore wumve ko nyene vyo yemera ko agufise mu ex baribeshera cyane harimo nabibeshera si nkuko je atamu ex n'umwe mfise ahari umuntu azonda avuge ngo je n'umu ex wanje nta mu ex n'umwe je mfise donc iyo karabaye kuri televiziyo karabaye ariko nzi nandika Twitter ati nzi natanguye kuvuga ariko je natanguye mvuga vraiment ko atamu ex afise mureke rero hajye no kuri kibanza c'umu ex naco nyene ni kibanza ni grade utiha rindira rero wumvirize ko ico kibanza unagifise muri emission ya Cardi B nivyo bamubajije ati urafise umu ex no I don't have an ex wewe utavyaranye you are not my ex ni c'est pas aussi kuvyarana n'abandi ari kubana neza ushobora kuba mwarasangiye inyama mu kabare kabiri gatatu yakumariye yego mbwa nushobora kuba mwarahumvika ko mukundana hama mwarahuye kanaka hariho umuntu yampaye ikiraka kandi cy'amafaranga meza nk'ubonye ndashobora kuvuga ko hariho nyene buhoro hariho nk'umu ex ozi urabizi ko uhora uvuga uti hariho umuntu niyumvira vraiment avuga nti uyu je narasara utwa byagenze nk'uyo rero ico kibanza ntacu ufise wari ufise ikibazo ico gihe ico kibanza ntacafise c'umu ex rakimwatse muri wewe urumva ko ari umu ex oya ozi urinze ubimuvuga ozi agize ikintu nikitari karivugira ozi hariho abantu hari umuntu yiyumvira akavuga ati je uyu narasara ariza namwiyumvira no mu ex oya kaba karanciyemwo my friend hariho igihe umuntu afise depression ushobora kumubona umuhuye ukabona ujya muntu ukavuga ati ujya muntu hariho ahantu ndamuzi mbega igihe tumenyana narasara uwo rero nta kibanza c'umu ex afise cyose aba ex babiri gusa niba hari abandi bashobora kuba wibaza cyangwa narabivuze no musi nasaza wera wamaze kwiha uti aba ex banje biba byagenze gutya baraharugwa je barahagwa pe kandi bari ku ntoke z'ubwoko kumwe yego nka batatu yego vraiment kandi urabaguyeko bazana turazinanye ubundi bazana turazinanye batwin rumva kandi ntitubanye nabi naragiye mu mamanza yabo turahura turasangira nta bibazo ufitaniye nabo kandi naho tuvuga ngo ejo ngo jimingana mena canga block petete nimba bafise abandi abagabo babo ugasanga kandi abagabo babo mumeze neza ntabwo nzi pe kandi bituvuze two tubwira abagore n'abagabo para ko menga two tubwira abagabo ntabwo nzi bamwe kuko nituguma first nituguma turi proche ngo tugume ngo muri bya bindi nkuko twayivuze ntushaka kuja ngo musangire ngahore ngari kumwe n'umugabo ngo uragiye kuri table ya muricaranye kuya ntabwo nzi donc nuko rero kubana neza n'umuntu
simakusha umenya famille yiwe kandi kuko navuye mu buzima bwiwe mugabo kuba umu ex mugahura savara mukabarere kamuramutsa akayambi akabizu kabandanya so umu ex it doesn't mean umwansi ifoko abantu babitandukanye umu ex ntigisigura umwansi ni nkuko ushaka kugira umwansi atari umu ex wawe ni nkuko uwo si umu ex ushaka kubera umwansi mugani gisigura ko ex gisigura ngo umwansi oya vrem ko hari abantu bavuga ngo je ngo hakungu ngo wombwira ngo kunywangera nk'ivyondo ngo nshaka gusura no mu ex ngo nofuma nk'ivyondo mbona mize n'wenga nkashambaza ati ndumva nkene story mwabanye urazi ikintu hajya kiba gihari abamukunda vyakaja adashobora kumuronka no je nkora nibaza abagifise na blessure abagifise atarigerageza kwerekana yuko ikindi ari strong agiye kumubwira ati nashaka dusubirane yosha yeme yavuze yuko n'ivyondo yobona ataraheza kuvuga iyo jana nashaka dusubi ego atwibisa ashaka kurira ingo tugena mariage daye ni wacha propose mariage bitarasubira gupfa nukuri ngabo twizere ko abashinga nahe rango abafasoni muko maradukurikirana mwumve ko umufasoni nemba kibanye neza n'aba ex we doesn't mean ko agifite utuntu bakorana hagati yabo kandi si kububatse gusa kuko bitangurira rega no ngaha anye muri uru rugendo rutaba rurashika muri foyer urazigana iki nibaza ko tukwiye kuvuga ikintu kimwe ntibivuze yuko twavuze yuko kubana no mu ex neza ariko abantu bose musha mugenda mubane n'aba ex ba oya ntidufise nimutegerezwa ihangana kumwe kubakira kumwe kandi buriya uwacimugani ngo kace ntigacugwa ngo ntiyari umusazi iyo sanse je ndiko ndavugira ko ndiko mvuga muri sanse yuko nimba ozi nikitanaje tubanye n'aba ex bacu neza nabande ntisigura ko kwigereza nje nako ndavuga no muri ubona ko vuga hari abandi batazi kwihanganira aba ex basanga basubiye kudumbukiramo ushaka gushuja muri iyo relation yawe ukasanga urayimanyaguye kwera iki washatse kwigana ivyo twe tubaye kandi nta tegeko rihari ntimutegereza kubana neza ntimutegereza habura urwanko tusembe niba ubona udashaka kumwihanganira mureke na nimero ifite mu telefone yawe ubona azi ko adashaka agatima gasubira kudunda kandi umubonye waramaze gukundana n'undi muntu je nama ntangakorera ku muganga uyumvira ufise umu ex w'umuganga ugiye kwa muganga urarevye usanga niwe muganga wajanga nkakuvura ibaze wo kwanga nkakuvura ni kuba we uyo muntu mwaravanye mwarabishize mu mutwe kandi nawe arabitahura nuko nyene biri ahubwo se waranamuburindira uwo mwese wa umuganga waranamugiriye amakosa umutima we warawushwanyaguye baze uri ndembe ni wari yobeje kuvura kandi uragira maromoro shaho ni kuvuga yuko mwaravanye yari yakiriye hari nuwo kugira ati jewe byo muntu ntisanga mufasha ujya nashaka cyo wigira umuntu yarabi acha kuvura wapfuye na kimwe umuganga barafisa n'indi ntabyo oya kubera wewe ni wowe rega wowe uri kuramaramara ni wowe uri kuramaramara uti hamwe namushinyaguriza hamwe na nitwama tuja mu buzi ugasanga mu ex wawe ajeje bijya bintu ngo usanga akakwimana akazi kubera wamuburinde ngabo kubera kubana neza n'abantu urashika dufate ugasanga abantu batonze umurongo akakubona arabwira ati yewe ingo canganda gucishirizamwo ukabura tashakirika kubera iki mubanye neza nsikuvuga ngashaka ko musubirana ibyo bintu ni kwa kubahana ico mwamariraniye arabaze nk'ubukozi afise abana takeja gusubira muhira midi uraje akubwira ati ozi waje nga okay reka ndagire ningogo bwa mwabanye nabi osi arashika akubwira ati arabwira n'umugenzi we ati hewe ibyo bintu bitevye abanza kome aho rero urazi ko nciye amunyankirako ko nciye ntakara nciye niyumvira babandi batasuporta ko mubonana muhure muramukanye wa undi adasuporta message urana muwamuziranye mu tuntu twinshi urabonye nk'akantu ashize kuri statut canke arabonye akantu ashize kuri statut arakomanse ko bisanzwe vraiment bisanzwe atari yari pense uca wibaza rero umubwira uratasha uvuye muri banki abonye ujunyaruka kandi azi neza ko ahantu hari abantu benshi aca akubwira ati bigenze gute ugaca umubwira ati ni nakaye wamfashije ukuntu hoho yovyifata mu mutati aragufasha n'amaservice ibyo twari twabirije niki twari twavuganye yuko relation uburimo ibizi ukuntu mumeraniye n'aba ex sibyo none uri muri banque BCB par exemple
urafise y'umu ex sivyo gatubagire publicité ni contact uri muri banke sivyo uri muri banke urafise y'umu ex publicité ararotiye umu ex akantu kitwa ugwembe aragakata iminsi yose urumva uragiye muri banke sivyo uravuye nkuko nikitabivuze mugabo ushobora wa mukunzi wawe ati ni ntuza mfashije wibaza ko washa yemvira ibindi bintu muri hasi yagute atazi kufise umu ex aho muri iyo banke kuko uko biri kose nimba mukundana n'umuntu aba yaramenye ubuzima bwawe pe ngiye muri banke we urashobora no kumubwira ati urazi ko mvuye muri bese ndagusufyinza umuntu afashije ni umu ex wanje hewe umu ex mukabivuga mutanabitsinze kubera urizi hall ufise urizi kibanza cawe ntuzuja kubura ati urafise umu ex akora haje urashobora no gusubirayo na wewe ukamubwira ati mfashiriza umugabo shara mfashiriza umugabo sheri ni sawa be wa muntu ex wawe akora ngaha yitwa kumubwira akamfasha ibyo bintu biraryoshe birasanzwe kandi nukuri utashatse kubishiramo intambara guzikire niba wumva basa akajambo ex ko kubabaza vuga uti zina nozi akorera ngaha mumbwirira mfashe basi nivyumvikane ko ari umu ex niba abantu bakunda amahoro sha abantu barashira ingorane aho zitari ukuri hama abantu bafitanye intambara ndatahura ko umuntu mukivana mugifitanye agashavu sigihe cose mukibabaranye andiko mvuga bage bavana nyene nabi byumwa be kuvana nabi umwanya wo gukira kuvana nabi nta numwe abantu bavana neza iyo umuntu muvanye bariho nzi ari abantu bavana neza abavana nabi nibajye bagwanya oya kwera kuvana ni kuvana tu wapi hariho abantu bavugana yego je na wewe twagerageje vyanse ubona gute tubivemo ugasanga none nawe ati nivyo kweri ariko ubu benshi bavana gute baravangana aho rero wamufasha kuvanze canke agagufata uva muvanze arakuvumbura uko biri kose ntiwo musanga yakuvanze cumugira ngo sawa rero mubandanye shashi zosubira je turahebanye ibyo nibaza yuko kuvana nabi je ico novyitamo ni vya bindi abantu muba musigaye mugwana niho wita kuvana nabi ivyo nivyo ni kuri wewe my friend hariho n'uwundi je kumbwira nabi ndabita kuvana nabi jean wamburinde wambwiye nabi umbwira amajambo adakeneye ari deplace kuvana nabi nzi hariho ijambo riruta gukubitwa nkuri niki tareke ivyo bintu niki reka ivyo bintu nzi hari umuntu akubwira ijambo kubera shumita ahantu ego ndumva iryo jambo adazana ntushobora kweshapa akinkoni agera gukubita uriruka oye wo bana n'umuntu akubita kubana n'umuntu ubwira nabi nta nakimwe kigikira bishe nta nakimwe dushaka yabuvuga nabi yabukutana bose uko nabarazaho kuvana nabi iyo umuntu muvanye mukavana mwumvikana muvugana muvanye neza kuko muba muri mwicara ku meza mukavuga ati ibi bintu kubera tutagihurije ko ntibigikunda reka umwe asije mu bindi undi aje mu bindi abare mu bapfanye neza wa wundi nahazogira mariage avuga ati reka ntumire uzi sibyo je nari numva yuko n'abantu boza kumfasha abakise banje bo bamwe sibyo ubfizo bivanye n'ivyo bashoboye mbwa umuntu muvana nabi ni wa wundi naho arengana uri mu kabari ufuka icupati aramuburuzi sibyo aho ni kuvana nabi nivyo nari ndikunda vuga abo bantu bavana nabi nibwo nagira mbwire ni uwo muntu mwavanye nabi nyene yakuvanze canke yakubwiye nabi yakubwiye nyuma amajambo ari deplace abantu bapfa ibintu byinshi numubikira inzigo y'imyaka 5 umwanya wo kuba barakubira babaje nyene bien sûr mugabo ukire wehe n'umwanya wo gukira hama usigara mubona nko sana yaramuciye mwarakugirira nabi mugabo n'Imana hose yakurinze kuba naho peut-être ubuzima bwose umuhabarire hama urabe rero igihe mwabanye neza ugihe kibanza naho muzamwaravanye bwati naho twavanye nta kundi namwe wabariye nitwanahura umuhe yamba kugira ngo ntandi umva umukeneye ntuze kumubona muri ya image mbi wamubona muri karakubwira nawe kwa umuntu agira amakoti mabi gusa ufite mwakundanye nuko afite amakoti yani meza urumva je ndiko ndavuga na petite ni bahora mbwira ngo none kubera ico kintu ukibona yuko ari ikintu kibi bishobora kuba petete ko kuvana nawe ari ikintu ciza akabona ko ari solution sibyo kubera hariho abantu dufate par exemple umuntu mukundana akubwira ati jewe
tanke nkora jewe wa utatumika icara muhira sivyo ugasanga mwize n'ibintu bimwe mugabo kuvana nawe ugasanga byugururiye inzira yiwawe yo gusubira guhura n'umuntu azohagacira ibyo wize n'ibyo ukora akomotiva gukora gufata mu mugongo mu byo ukora ugasanga aradeprime ko ravanye na wa mugabo kubuza akazi kume ntumenye ko kuva kubyo hariho iciza wacari kikurindira yari solution bwo yari ikintu cyose ko kuvana n'umuntu umengo uyo muntu ubuzima bwawe burahagaze canke hama ushumugira umwasi ahubwo nzi tubireke ako kantu tureke no kugashira gusa muri mu bintu vya relation amoureuse tubishira no mu buzima busanzwe ikintu cyose tugipositive ikintu cyose naho coba ari kibi kikubayeko uvuga uti iki kintu kibaye gutya gifise ikindi kiko kerategura ciza nimba iki kintu kigenza uko nuko cari imbere cari kumbana kibi gusumba ariko ko gipfuye ndafasha iyindi nzira igiye kuntwara ku kindi ciza twame dufata ikintu cose naho bari kibi urazi ko bimeozi yatangura avuga ati ibi bibazo biraza mugabo bigateba bikagenda twarabihinyuye urazi hamwe umuntu yofata ico gihe akaza ari yumvira nkuko urazi ko usanga umuntu afise ibibazo bikeyi uko bana nka stress ugize ukaca wiyumvira uti mbe nk'indi stress ndiko ndagira iza kunshikana kuki kumbuza amahoro gusa igira imbuza amahoro mugabo hamwe okuyumvira uti mbega nk'ikinye kiravuyemo kiko chance rero hari ikindi no cangerageza ukaca wiyumvirira ku kindi ukaza gutoborera handi kare nabonye uvuze ikintu na kare nabonye stat ya Kim ngo ngifise iri mu bibazo ngo ukora iki Otajama nayo uko neje ibibazo uzobisangaho sino kwistressa ngo ndeke kwisinzirira kwereka ni bya biri ushugaruka hahandi ugatangura kwiyumvira kwiyahura mbe ko uyu muntu ibintu bibaye gutya je ubuzima bwanje n'ubwahe ibya bindi kutikunda hamwe usanga na muntu muvanye nabi nkuko mwame murabivuga usigaye wa muntu rero twavuga rero abantu vyemera akagenda mbeho gute kuko umenga uyu muntu agiye ubuzima bwawe burapfuye nta kindi kintu ushobora gukora alors que uyu muntu yajukuze atwe ni mwavukanye naho n'amahasa aravana ari ikiganiro namye ndabona barashwanyiriza n'amahasa hari ikiganiro namye ndaraba umuntu ariko aravuga ngo hewe ngo yari yaravanye n'umugabo wiwe ngo hewe nguziko yari umunyarwanda kazi nguziko kare ngo naho aravugaga ngo dahari sinabagaho nguziko ndiho hariho utuntu vraiment tuza mu mitwe iyo hari ibinyugunyugu rero ibintu by'abaye kumanya ubuzima bwabaye noir tukwiye kubitangurira kuba ubuzima bw'inyuma yo kuvanya n'umuntu bwawe bwifashe gute sinzi ko tuvyumva life goes on ego wavyakiriye gute wewe wariyakiriye kudazoshora kuja kugorana hari wariyakiriye ko ushaka gukundana n'umuntu ko umuntu atari kirato cawe ko atari gwawe Jene vyo nama niyumvira gikure kitakurya umuntu umuvanye d'abord mutaragira mariage ho ni na chance muvanye mutaragira mariage wumve Imana igukingiye kubana n'umuntu atari gwawe uriyo kubabara ryohegwa kuko kuja mu kuja gorerwa mu rugo bibabaje kurusha rupture ni wumve ko Imana igukingiye habwigira guhuza n'umuntu wawe Nyabara akatsi mparagerageza kugira ngo azagira chance yo guhura n'uwe parapre. Uragerageza ko rimwe bwe ya mbere. Hari kinyo ugira chance ugasanga uguye kuri honde ngene wiwa ari ugiherako. Mugana nibisigura ngo umwe vyanse ngo kuri bose bizokwanga. Hariho umuntu nga kuri isi muzohura ntimuze muvane buzima bwo kabana buzima bwose. Kora ko wahuye n'uyu wawe kandi twongere ko yuko utari oblige ko muronka. Yego. C'est pas obligatoire. Ushobora kuvana n'umuntu hamukabura uwundi so ubuzima burabandaye narushupfa mugihe udepanda na wewe ibesheho none ugira iki urukundo ruraryoshe azoza ataje nazoza urukundo ruraryoshe ikiganiro twanagihinduye urukundo ruraryoshe ruraryoshe urukundo urukundo ruraryoshe muga hari igihe none vyanse gasha ubucume ngo wabwiye ati ntusubire kugerageza
kugerageza byanse ni wirondeze we independent cyangwa we dependa nyene wibesheho hama ibisigaye vyihoze icyo tugombye kuvuga sico tugombye kuvuga ati igihe uvuye mu relation try another one yakire kwanza ugerageze mugabo uryoherwe d'abord uri wenyene kugira uze gutanga umunezero ntutware ibikomere mu yindi relation osi ntusubire hariyo wavuye gutera ibitero sishaka ntidushobora guhebana nivyo mwavanye raba ukomeza urugendo rwawe imbere hazohura n'ubundi canke udahuye naho nyene still uzambara banda ibintu byinshi muri buzaba buryoshe butaraga canke butarabagura muga non plus ivuze nzi komeza urugendo uwo vyanse bandanya utamuronse uzaba buryoshe ikiganiro cari caba ex mugo ugiye kugiye mu bakunzi urukundo ruraryoshe biziyana bahinduye orega hose niho bihera imbere yuko haba aba ex bamaze gukundana reka ndakubwira ahantu izo ntambara ziva aba ex izo ntambara zo mu ex aguma ari stick ku mu ex wiwe nuko byete ko imbwa tararo nkundi bien sûr abantu umengo ntazosura kuronka urukundo nko wa mu ex we haramuha kubatsina nindazosura kunyemera kunkunda ukomeze nujyana namuronse ko me ntagacira amagafi yakorewe uwo mukunzi we yumva ko yamukorera byo naho twavanye turagumana putu abandagaruka ngume ngerageza par contre ntibisigura ko ayo magafi yamukoreye ahubwo ni wigira kuri kuvyo bintu byatumye uvana n'uwo muntu wari witwa ko yakubereye umuntu mwiza kubereye umukunzi mwiza hama kugira ngo wagira imanuka ronka uwundi ntuzu bikore kuko hari igihe ivyo bintu nkukoza bivuze oli yo kwigira kuri ayo makosa yawe uyonye uri kuragerageza kumusura kumwihomekako kandi yakweretse ko bidakunda kubera uko vyagenze nyene uko mwabanye mugo ukaguma kumwihomekako ubonye rero vyanse akigira mu yindi relation ukabona nyene ko ata chance ugifise wowe rero yo kuca ugenda hajya ahantu ngukosore wisuzume ukosore hajya ahantu vyankiye wowe uciye usubira kuja gukina vya bindi nyene wari kurakina hahandi rega hari n'igihe umuntu agenda handi yigume par exemple ngaho ugasanga ahagiye asanzeho n'umucano waka unyuka gusaba cakigongo akubwira ati sorry from nari henze we ni witonda yego bari agasanga barasubira ibyo byose bivana n'ukuntu wifasha ntazogaruka kubera ugiye kumwasela kandi oya abantu bashavuga ngo n'umuhungu arabahunga hari abantu bashabumva ngo nabahungu bose abahungu gusa hari n'abakobwa babikora baba intambamika isa okay kandi n'abantu bige gutahura aba ex babakunzi babo kuko hari gukundana n'umuntu sivyo hari gukundana n'umuntu mu ex we akaza kumuhata kandi akaba atanakimwe kihari wewe ugashumube ntambanye ego ntaruhara bifisemo kubereka kwandikira wewe ntaruhara mugabo none wewe ubigize intambara kubera iki umve naho uwo mubloka hamwe aragusanga handi uwo muntu akabibona uwo muri kumwe akabibona akaca guta ko muhari wewe tava dusanga yasije yavuye hano yavuze ngo uja umubloka amagaca akagusanga hano ndibutse ubusinki umubloka naramuretse ego ni byiza amandi kanda gukumbe nk'igihe muri jano gasi ndamwishura adanze sese ndamwishura ngira nikibazo urashaka kumwishura ubwa numubwira ko nawe mukumbuye urashaka kumwishura ni sawa wariye umeze neza none sivyo aya ntari nafse grade yabaye nta kintu na kimwe oya nimba umaze kumubloka solution si kumubloka uko arahindura imino sanga nayo narifise aragukumbuye mwandikire ni sawa abitawu arandondeza nzi yo wewe ngira ngo shantu urahura n'abantu hari umuntu ivyo atavyumva none ko ntabimubwiye uzi ko ivyo umuntu ari umuntu atavyumva hariho kandi igihe aratangura agakina mutwaye iki kumujya sine aratangura gukina nk'uri gutahura agatangura gukwereka ko abitahura ivyo uhejeje kumubwira ibyo twayivuze ntuzi akabibamo turi bamwe uyo ni kameze mufatirira nk'umugwayi umugwaza gwaze gushikazo bitahura hanze umusengerero nk'ukunzi umviriza nuko nyene kugira imana nyene kubera bagira imana ko jotabaye sinase ntiyamva kuvuga ngo nkunda gusenga mugabo solution nziza
ngo mutwara ku muganga jewe irakoze hari indwara osi zisaba ngira imana ko ataba ex fils n'ahandi jewe sinoja kumuvuza no mugumana ngo ndamugwaza akazi je ndi umuganga yorondera umuganga akaja kwivuza uri muri babandi nabo babaye n'umenga arakwiciye umuntu nca ndavyumva donc urumva yuko umukunzi mwahora mukundana aragwaye arakeneye ubufasha uba ntiwo mugwaza umurangira mugwaze kandi mfise uwo ngwaza ubunya afise kibazo kugira wevite yuko agaruka kugutera ya mamisiri oya ayisira yiwere ntambabaza ntugire ntambabaza vre zo yazibukira amuje gasini gacho akabona kamaze kinjiye kakihoza ukabandanya urugendo rwa rw'ubuzima kikorera akazi agasohoka kandi naho nyine ukakareka kunyene gushika ngiye gihazovuga ati rega bamuntanyishure reka ndamwihora iye dusubiramo ko ari ivyumviro vy'iwacu bidakuraho ivy'iwanyu mwebwe muko maraturaba no mu ex wawe nimba mubana uko mubananye mukaba muvyumvikanamwo ni bon nico gituma ama commentaire yani ati n'icyumviro canje kidakuraho icyumviro cy'abantu ukigwanya icyumviro canje no icyumviro canje ngikuraho icy'uwawe kubera kandi harabitevye ni turi dictionnaire yavyo hashobora kuba ari undi afise solution yindi itandukanye n'iyiwacu ntushobora kuvuga ngo ibi byo ubayemo muri couple yawe kubera ari vyiza niko abandi bategeza kubibamwe abantu turi bamwe wowe bamuvyi wawe natwe nkuko tubivuze uko tuvyumva hashobora kuza n'undi bitaho urukundo ate mu ex ni kumubloka naharenganya ukahaturira bikamera gutyo kandi akabuma byumva gutyo udashobora kubimusiguza kwera ibintu bibaye kandi mubihurije ko mwese yo yumva merewe neza cyane mube na mugonga nico gituma nizo mubagonge turasaba mubareke ibibere naho mubanka mubareke ibibere yego barahura umwe gacaha ubundi agacariya hariho nabimyoza mwisite wari wo mwisite wari nayo mukunda kimyoza akagucira yego ngo he narakiba kuvugishije ari renganiye nico gituma ukunye tubabwira ko ivyiyumviro vyacu ari ivy'iwacu bidakuraho ivy'iwanyu niko dushaka ivyiyumviro vyanyu mu commentaire y'ikiganiro mu bugwaneza bwinshi ntawe twatatiye natwe ntidushaka umuntu adutatira dufise imitima yoroshe dusigaye dufise imitima yoroshe kubera mwarabahamuye oya abakunzi bacu basina n'abantu bavuga ibintu nyene bimeze neza bitomwe badatukana nze mwigumira ukorata habwo mudufashe natwe niba hari twihenze muzane emission reka hari singira commentaire suggestion ego muzomuzane emission ya couple ibanye neza sivyo bayagubwiza by'urukundo sivyo ejo zo kurama Johnny Island ndavuga ngo ejo kandi turi vendredi batesa nikita nakubwire summary akire resume yayo vinge niryoshe yarabimbira tuvuye muri kiganiro cy'aba ex ntitwovanga amata peka kijya kidamu we kiratesa gicubwenge bimwe bibiri yese turagukunda kandi kijya usanga ari umu ex wacu yagihevye kandi ugasanga ari abantu kweri muri ebi cyambere yaravuze ko ngo bakundana ntabango bakundanye niyishakira Carle Ash banira karamata rero nibaza ko mu kiganiro cacu duhejeje kuvuga hari impanuro twatanze n'ukuri twashatse ko aba ex batohungabanya amakuplo yanyu batohungabanya umubano mufise umu ex wumve ko ari umu ex ukaba wumva naho hariho insécurité ihari quelque part biyage n'umuntu muri kumwe mubwire aho utatahura neza agutahuze umubwire uko wumva ubishaka nawe akubwire uko abitahura nuko yumva bishaka murabe ingene muhuriza hagati murabe ukuntu mutora inyishu y'ico kintu ntimutsitazwe n'uyo muntu atagihari yagiye atagacira gifise ntaba ari we abahungabanya ntaba ari we yonone vyiza mu buri muntu yonona ubuzima bwanyu akantu gatoyi gusa hanyuma mwumvise ko hari haba ex n'ukuri baguma bari toxique atava inyuma atarekura nabo mu bitahure ko bariho utahura umu partenaire wawe ko ataruharana n'umwe ariko aragira muri ivyo bintu biriko biraba umve yuko bamu harcèlement asengimana kuba yaravuye aho hantu ego kandi nawe avuga ati none uyu jenzo mukizwa niki kuri WhatsApp ndamwikawushije aza Messenger aza Instagram
muri quartier gusanga Umve. usanga yaparitse imodoka hajya ahantu hose akaguma akaguma ukora ahagaze imbere ya portail wumve ko ataruhara vraiment bifisemo kandi nawe ntucuja kugira bagare ngucuja ngo gutuka hegari abacaja Ubwo kurondera aba bufata ex nk'umurwayi akona ko nitwakavuze Yeah. hariho abacaja kurondera aba ex ngo bashamirane ushaka iki ku mukunzi wawe ije n'ukuri ni bassesse d'esprit urazi kugenda kurondera umuntu kugenda kwisuzuguza nukuba wumva nawe nta gaciro uri kuriya wowe ushije kurondera umuntu umutipe akundana n'umukopine wawe canke umukopine umu ex akunda ukaca ugenda kumwataka ugenda kumubwira amajambo ahubwo umuhaye inguvu umweretse yuko arafise ihungabana muri wewe arafise n'icicaro muri couple yanyu arafise ikibanza aravuga ati rero niwaza gusanga rero umwe ari toxique aravuga ati kumbe rero bahora banyaga ubu rero reka nze nyene nyakuza ibyo uvuze nibyo ndagushigikiye mbwa icyo nakongera ko nanje ni iyo uri muri relation ukaba mufise umu ex bon mwese yaba ari uwanyu ex wanyu kuko yama ashaka kugaruka muri relation yanyu nibaza ko mumufata nk'umuntu nk'abandi atashobora guhungamanya kuko afere wifitanye no mukundana mubwizanye ukuri kubera iki yo kuzanira ihungabana muri relation yawe hama ikindi navuga ni nta kibanza bafise muri mwebwe ni nkuko ushobora kuba mwicaye mu kabare ukagira urgence akaba ari kuri table mwariko none uzosha ugenda umutwaye kandi yarashaka kuryoherwa urahaguruka ukagenda kubera iki uwo muri kumwe muravyumvikana kandi agufitiye confiance iyo confiance rero ituma udahungabanywa no mu ex izomuha n'uwo muri kumwe kugira icizere ukabona uvuga ati uje nta nakimwe ndisire donc kubera arazi ukuntu mwabivuganye arazi ukuntu mwabavanye arazi ukuntu amufata kuko mubwizanye uko kuri mugabo ugasitana ihungabana ugatangura yuko sishaka kubonana n'umu ex n'ibiki nukuri bizokwamanza bikuzanira iryo hungabana kuko nibazo reka guhura kiretse umurondereye akazaraca mu kirere nasubiye kuba haba ntagire communication nimwe oziyavye ko yahindura nimero uhindura nimero nta bagenzi bawe barabagenzi biwe azoyironka tu ntashobora kuyironka ayikeneye azoyironka mugabo wabigize simple ukavuga ati mukaba mwumvikana n'uwo mukundana ukaba ati ujya muntu ni kujya nyene ameze mumutunga kujya nyene nk'uko muba mutunze uwundi mugwayi mukayifata uko nyene bikaba ibintu bisanzwe hariho n'abatora amasolution ngo okay ngumviza ndakubwire ngo wambwiye ko ataruhara ubifisemo ingo mu telefone muhamagare tumuhe rendez-vous tumuvugisha umurumva deja agaciro mu muhaye ça ne change rien mumweretse yuko muramutinya muriko murabona ko hari ikintu ashobora kugira muri couple yanyu iha agaciro ihagarareko iyubahe kubera iryo jambo rirafata n'aba ex nabo nyene bage bagorana iha agaciro ihagarareko iyubahe ureke kugorana izi tatu iha agaciro kiganiro rero turagihejeje nizere ko abantu bari gukora muri ayo masituation batowe ivyo bashobora gukorera ko byaciye muri kino kiganiro mbwana ntibivuze ko mudafite ubwenge budashobora kubalansa cyangwa kuyungurura ibikenewe muri couple yanyu ko couple yanyu nimwe muzi ukuntu iri konsu nimwe muzi ukuntu yubatse nimwe muzi ukuntu mwenyine ubwanyu muzinanye ama principe yanyu mwigikuru muri byose abantu bose bahuriza ko tumaze kuvuga ko gukora ku muntu z'urukundo ni communication ni muyage mubwizanye ukuri kwa vrai pana kuri ko kubeshanya mubwizanye ukuri hama ibiba byose bibe mwabiyaza banyine par utawari bajya kivuga ni muce mwicara mukiyage ko kive mu nzira oyo yo guca kitera ingorane muri iyo couple yanyu musaye muri babandi bavanye batovanye kubera ibintu by'uburofa nk'ivyo honye ko twifuza ko mugira ingo nziza mugira amakouple aryoshe ari amahoro ari mu rukundo kugira ngo ikiyago kora ko age amahoro yo mu rugo canke yo muri couple arandukizwa n'abantu mu kibano cyane nk'ubu nikita atubane neza kubera ko wanza mufata neza yaza kuba wanza mufashe nabi twaba dufise ingorane habaza no mu kiganiro yoza yo tugira umucœur Yashaba directrice ni directrice mwari gihavye bagira ni wambwiye yuko ibibazo nanje reka mpeze nanje mvuga nti kuba ex ntivuga ko ushubuza amahoro
uwo mwakundanye iyo ukunda umuntu nimba by'ukuri ushaka kumuza amahoro kubera umukunda gukunda umuntu ni kumuha amahoro naho muba mwavanye kumushakira ineza nigo rukundo nyakuri sibyo kuko niwashaka yuko uzomubuza amahoro umusambuza ahari kwama arara adasinzire canke ari kararira kuko wewe wikunze ushaka ko musubirane nta rukundo bumufitiye kumuha amahoro nivyo bwo rukundo nyabwo uzoba uri kuranamwereka hakuja kumubuza amahoro hama kuri babandi nabo bafise abakunzi bafise aba ex no babwira gutya kwiyemera kwiha agaciro ngo twayivuze nivyo bintu bizotuma uwo muri kumwe mushasha akwizera nawe ukavuga nti umu ex we ntari bumpungabanye ndamuzi canke ntawe ni mushasha ntibiguhe izera uwo muri kumwe wumve yuko wewe ufise ikibanza baje badafise ivyo bizotuma nibaza ko mubana neza mudafise ngo anajye umu ex ni émission mari riche très très riche nibaza ko tuvuga ko émission zacu zifasha twebwe namwebwe twese zidufashiriza hamwe hari igihe nyine twese turiyiga avuga akantu ugasanga nawe nyine aciye yumvira ko ariho ukavuga ni gitanga yabonye kare ko yavuze ibintu acagira ngo ariko nyine yaraheje kuyigisha hariho n'igihe ide y'undi muntu ikigukorako akiyumvira uti kweri uzi ko ari ivyo bitavuga yuko utaja kugira vya bindi wundi yavuga oya nubigira mugabo ko nkandazi ko wayatamu ex ufise ne faites pas ça chez vous mutamu uvuga kubera atavyo yamenye uje genda kuvuga ngo uzi yuko uno munsi ngomba ndakubwira ba ex ntavyo akeneye ntavyo yakubajije oya ntaco hari abo tutemera nabo twemera tamo fise yanda bafise nta nabashaka kumenya nta nabo yo bashaka no kumenya ntabemera reka duheze ikiganiro bakunzi bacu wanza turamukije wanza ahantu hari bafise impene ziryoshe kuri avenue de la mort niko yarayitwa kera witwa gute avenue de l'imprimerie avenue de l'imprimerie kuri CMB ko yitwa mbere lycée municipal de Bwiza LMB municipal kera ari collège municipal de Bwiza ubu ni lycée municipal de Bwiza nibuka yego hariya nyene harabana no mu Bwiza hariho akabari kitwa TYS mu majambo yose bavuga ngo Tokyo shit mugezeyo muvuga ivyo mushaka vyose tout ce que vous voulez babivuga hari inyama iryoshe gose muze mugendeyo nzi niyo yirigwa twese hari ukuntu haradutumbira tukaginya ibi navyo birasambuza ugira unsambuze ko nirirwa kurya inyama ni kurya hari mu ex mu actuel nawe yo bameze akubuza kurya inyama akubuza kwifata neza nane wumva ngira yo babaza ngayo nguko kubera ndazirya jene namwe abantu mushaka inyama ziryoshe muzo abantu mushaka inyama ziryoshe muzo du contact ego muzogende kurya inyama kwa Nikita bahita ngo kwa Nikita reka tubashimire ko mwadukurikiranye twizere ko mwagiye n'ikiganiro na vendredi twizere ko vendredi tukunda ko tubaca iganano cyapfuye ko turavyumira twako vyokunda ko tukiba vendredi proche ngo bidakunze na plus tuzokibaha muzoka tuzogira ati ni ya emission yapfa dusubiye murabi ingene tuba dufise umwete ego reka tubashimire cyane rero mwese mudufashe gupata kino kiganiro nk'ibisanzwe mukomeze kudukurana kuko turabakunda sivyo no bayi rero nzimi tugushimire cyane nzi namwe mwakoze kuntumira ego mugabo hanyuma ntuzontumire ku bintu by'aba ex ibintu by'intambara navyo nkaye oya success ngo success sujet turayimaze ntituzoyigaruka sawa ikindi gihe ni muri my journey mwakoze namwe kuntumira muri my journey oya mwatafsira bwira abarundi ku bya photography reka tubashimire cyane ngo byaramuheraye cyane nukwiri naho utaha vendredi yindi nk'isanzwe bye bye